Ndabaramukije bene data aho muri hose, amahoro ya Yesu Kristo abane n'umwe wese. Nitwa Françoise Habonayo, subiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ku majambo yayo. Reka dusenge. Bwirukiro Mana yera yo mwijuru, ndagushimiye cyane kuko uri kumwe natwe. Gushimiye uyu mwanya, dushimiye izi saha. Mwami ngushimiye ku ijambo ryawe, ugomba ko tuganira na bene data. Nuko mwami Yesu Kristo umfashe kandi Imana abankurikirana bose ubaha umugisha n'ijambo ryawe rigira ububasha muri bo mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Ndashaka tuganire ku ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo ca Zaburi. Zaburi ya 16 ni indirimbo ya Dawidi. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Mana unzigame kuko ari wewe mpungiyeko. Nabari Uhoraho nti ni wewe mwami wanje, nta mugisha mfise atari wewe. Abera bo mw'isi nibo ntore nezerererwa bonyene. Amagorwa y'abakaba Uhoraho izindi mana azogwira. Sinzozihereza ibimazi vyazo vy'amaraso ngo ndabisuke, kandi amazina yazo sinzoyavugisha iminwa yanje. Uhoraho niwe mugabane w'iragi ryanje n'uw'igikombe canje. Ni wewe ukomeza umugabane wanje, akarimbi kanje kaguye ahantu heza. Niko mfise iragi ryiza. Ndahimbaza Uhoraho umujanama wanje, ni koko umushaha wanje umpanura mu bihe vy'ijoro. Nashize Uhoraho imbere yanje iminsi yose, kuko ari buryo bwanje sinzonyiganyizwa. Nico gituma umutima wanje uhimbagwa, ubwiza bwanje bukanezerwa, kandi n'umubiri wanje uzoba hatagira inkomanzi. Haleluya. Kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi ntuzokundira uwera wawe ngo azabore. Uzondangira inzira y'ubugingo, mu nyonga hawe niho hari akanyamuneza kuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hahora ibihimbaye ibihe bidashira. Amena. Haleluya. Niri jambo bene data tugomba kuganirako. Amajambo Dawidi yaririmbiyemwo, amajambo meza cane, amajambo ari mwisengesho, kandi uyaravye arimwo no gushinga intahe. Arimo gushinga intahe kuko turavye ku murongo wa mbere ava ngo Mana unzigame kuko ari wewe mpungiyeko. Iryo ni isengesho. Nkuko nawe uhora uvuga uti wa Mana unzigame, ni wewe mpungiyeko. Iyi si nta hazima hariho ndetse muri Yesu gusa honyene. Uhoraho atakuzigamye, Uhoraho atanzigamye, ntivyokunda, kuko iyi si yose bene data ni y'umwijima, ni ya Satani. Aha si wacu, aha tuhari nk'abashitsi, turi ingenzi. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tweho iwacu ni mwijuru, kuko aho niho twiteze ko umukiza wacu azova. Hano ku isi naho tuhajyane nk'abashitsi. Rero Dawidi aravuga ati Mana unzigame kuko ari wewe mpungiyeko. Inshuti yanje, wowe uhungiye kurinde? Mbega uhungiye kuhoraho? Mbega urahamagara Imana ngo ikuzigame? Imana ishimwe. Ngo nabari Uhoraho nti ni wewe mwami wanje, nta mugisha mfise atari wewe. Haleluya. Mwibuke ko Dawidi yari umwami. Dawidi yari umwami, kandi abami n'abantu tuzi ko batunze bafise byose mu ntoke. Ariko aravuga ati nta mugisha mfise atari wewe. Mwene data, mbega nawe uravuga uti nta mugisha mwami wanje mfise atari wewe? Mbega nawe vyawe ubiragiza umwami Yesu? Mbega nawe umugisha ufise uhabwa n'umwami Imana? Mbega urarokonesa yuko abo bantu ufise, izo nka ufise, ivyo ufise vyose ubihawe n'umwami Yesu? Urahicubahira Imana kubw'ivyo? Imana nishimwe. Ibyo dufise byose nta mugisha dufise
atari Uhoraho buduhaye bene Imana ntihabwe icubahiro. Dawidi rero yariko asa n'uwushinga intaha ashima ati mwami nta mugisha mfise atari wewe. Haleluya. Aravuga hariya ku murongo wa 4 ngo amagorwa y'abakaba Uhoraho izindi mana azogwira, ngo sinzozihereza ibimazi vyazo vy'amaraso ngo nabisuke, kandi amazina yazo sinzoyavugisha iminwa yanje. Dawidi arasubira aravuga ati amagorwa y'abakaba Uhoraho izindi mana azogwira. Inshuti z'umusaraba reka tugarukira aha nyene aha, tuvuge ku magorwa y'abantu bakaba Uhoraho izindi mana. Bariho abantu bakaba Uhoraho izindi mana, bariho abantu bizigira izindi mana ndetse Uhoraho, bariho abantu bagenda kubafyitiriza bakagenda kuraguza, bakagenda bagatanga ibimazi ku bindi bintu atari Imana. Ariko reka ndababwire, wa muntu we ukora ivyo bintu uragowe, kuko amagorwa yawe azoba menshi, azogwira. Nta handi hari amahoro ashitse atari muri Kristo Yesu. Nta handi hariho ubuzima atari mu Mana Data. Nta handi. Rero aho hose wokwirukira urenganye Uhoraho Imana, uri kuragwa muri esheke. Biriko birakunanira. Uri kuri kwegera umuvumo, uri kuri kwegera urugo rwawe umuvumo, uri kuri kwegera abana bawe ingorane. Umve, ntugakabe Uhoraho izindi mana nshuti yanje. Niba ubona uti jewe nasenze none Imana ntinyumva, tanga umutwaro abandi bagufashe gusenga, ariko ureke kuva kuhoraho. Kuva kuhoraho nta yindi nzira ihari. Kuva kuhoraho nukugogwa, nukwinjira mu zindi ngorane zidasanzwe, nukwinjira mu kindi kinogo mbega cyo kuribwa n'umwansi. Wari ufise icago kimwe buhamagaye ibindi vyago vyinshi cyane. Kubera iki? Kubwo kureka Imana. Ngo amagorwa y'abakaba Uhoraho izindi mana azogwira. Wewe uri kurakaba, ugakaba Imana, ukakaba amafaranga, ngo nuko wagize amafaranga menshi bigatuma utera akagera Imana, ukamuhimbaza ayo mafaranga aho guhimbaza Imana. Ikizokwereka ko uhimbaza amafaranga nuko wa mwanya wo kuja gusenga atawugifise, uvuga ngo uri bize, ngo nagiye kurondera amafaranga, ngo yo Mana we. Ntugakabe Uhoraho Imana ngo uyikabe ibindi bintu. Imana idufashe. Ngo amagorwa y'abakora uko azoba menshi cyane. Hari abandi bateye akagera Imana, ukamenga gusenga n'ivy'abakene, ukamenga gusenga n'abatagira ico bakora, ukamenga gusenga n'ivy'abantu. Yo warihenze cyane, warihenze. Warihenze. Gusenga nigo rufunguruzo rw'ubuzima, nigo rufunguruzo rw'ubuzima. Imana idufashe. Ngo amagorwa y'abakaba Uhoraho izindi mana azogwira. Ntugakabe Uhoraho izindi mana. Uhoraho Imana umuha ikibanza ciwe. Umwami wacu Yesu ni wa mbere, kandi azokwamara uwa mbere, nta n'uzomurengana. Yamye ari umunyacubahiro, azokwamara umunyacubahiro. Haleluya. Nuwo gusengwa ibihe bitazoshira. Niwe afise irya mbere n'irya nyuma ku buzima bwawe. Wewe mwizigire, kandi uce bugufi imbere yiwe, nabango aragutabara, akugirira neza. Imana ishimwe. Ngo sinzozihereza ibimazi vyazo vy'amaraso ngo ndabisuke, kandi amazina yazo sinzoyavugisha iminwa yanje. Ariko aravuga izindi mana, ngo sinzoshikanira ibimazi izindi mana. Ati kandi, haleluya, ati n'akanwa kanje tikazovuga n'amazina yazo. Uwo kwamamaza ni Yesu. Haleluya. Uwo kwamamaza ni Yesu, uwo gushira hejuru ni Yesu, uwo guhimbazwa n'umwami Imana. Izina rya Kristo Yesu rishimwe. Mbega wewe, Dawidi ko yavuze uko, nawe ni kuvuga. Imana ishimwe. Ntitugakabe Uhoraho izindi mana. Oya. Kandi ntitukazishyire no mu kanwa, kandi ntitukazisukire n'ibiturire, ntitugatanga ibimazi mu badayimoni. Wapi? Imana ishimwe. Hanyuma ngo Uhoraho niwe mugabane w'iragi ryanje n'uw'igikombe canje, ni wewe ukomeza umugabane wanje. Haleluya. Akarimbi kanje kaguye ahantu heza. Imana ishimwe.
ngo niko mfise iragi ryiza. Dawidi yarashimye Imana, yari yishimiye Imana, aravuga ati mfise iragi ryiza. Natwe dufise iragi ryiza, abatoye Yesu Kristo, uyu mwami uyu turafise iragi ryiza. Hariho ibyo twasezeraniwe n'umwami kandi turabirindiriye. Imana ishimwe. Aravuga ngo ndahimbaza Uhoraho umujyanama wanje, ngo niko ku mushaha wanje umpanura mu bihe by'ijoro. Ndahimbaza Uhoraho umujyanama wanje. Inshuti yanje, mbega nawe umujyanama wawe ninde? Mbega n'Uhoraho Imana? Imana ishimwe. Mbega uryamye hari ikintu mwemu yarakubarira? Imana ishimwe. Mbega uhora ubaza uti data muri ibi n'ibi nce mu nzira iyihe? Imana ishimwe. Uhoraho arashaka ko umugisha inama, akaba umujyanama wawe. Ntube muri ba bantu bavuga ngo rero Mana ko watevye kunyishura ngo jewe rero ndaciye muri iyi nzira ngo nawe nunkurikire. Uhoraho nagukurikira. Oya, nikizokwereka ko atari kumwe nawe. Ntazojana nawe kuko none kutamutegeka ngo Mana nkurikira. Oya, ahubwo wewe ni ukwiye kuvuga uti Mana nkoreki, ngenze gute? Muri aha ngirente. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma ku murongo w'8 aravuga ngo nashize Uhoraho imbere yanje iminsi yose. Amena. Kuko ari buryo bwanje sinzonyiganyizwa. Umva abahigwe abashize Uhoraho Imana imbere yabo iminsi yose. Iminsi yose ni ukuvuga umwanya wose, muri situation zose, mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe, ushira Uhoraho Imana imbere yabo. Aba ari we wizigira. Haleluya. Ngo kuko ari buryo bwanje sinzonyiganyizwa. Yesu we uhabwa icubahiro mwana. Uhoraho ari buryo bwawe ntuzonyiganyizwa. Naho wohura n'ibintu byinshi cyane bikunyiganyiza ntibizogushobora, kuko umwami Imana ari mu ruhande rwawe. Ariko nataba ari mu ruhande rwawe uzosenyuka nyene. Rega ibintu byose bitubakiye kuri Kristo birasambuka. Ariko nuguma muri Kristo ntuzosenyuka habana mba, kuko Uhoraho ari buryo bwawe. Tugume kuri Yesu, abo urufatiro rwacu, tumwizere, byaguma byo koroha, tubandanirije muri we. Imana nihabwa icubahiro. Dawidi aravuga ngo nico gituma umutima wanje uhimbagwa, ubwiza bwanje bukanezererwa. Kandi n'umubiri wanje uzoba hatagira inkomanzi. Amena. Ngo kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi ntuzokundira uwera wawe ngo azabore. Icubahiro n'igihabwa Imana. Uhoraho ntazokundira ubugingo bwacu ko buje ikuzimu beneda. Abamwegamitse ku mutima bose, abamwihaye Kristo Yesu, abarongorwa na muhemu w'Imana. Haleluya. Abarongorwa na muhemu w'Imana, aho inzamba bucivugira tuzomusanganira umwami Yesu mu kirere. Abarongowe n'umwami Imana, aho urupfu ruza kudusanganira, Yesu ijuru rizokuguruka twinjire. Imana ishimwe. Haleluya. Umwami ahabwa icubahiro. Ngo kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje kuzimu. Imana ishimwe. Uhoraho ntazoreka ubugingo bwawe ngo buje kuzimu, inshuti yanje, kuko wakoreye umwami Imana, kandi umwami wakoreye nawe azokwereka ko ari umwami wawe. Imana nihabwa icubahiro. Ngo uzondangira inzira y'ubugingo, mu nyonga hawe niho hari akanyamuneza kuzuye. Amen. Ngo nta handi hariho, nta handi muri Kristo Yesu hari akanyamuneza kuzuye. Abantu muri iyi si baragerageza kuronka ahantu borondera akanyamuneza, bakagenda mu nzoga bakakaronka, bagatwenga, bakaryoherwa n'abagenzi, bakagenda mu biyahiramutwe bakakaronka n'abagenzi, bakagenda mu bindi, ariko nagomba kuvuga ngo ntikuzuye, nakisase, nako Satani akubeshiramwo nyene, kakandi akwibagiza ingorane zawe, ahubwo akakwinjiza no mu zindi. Avuga ngo akwibagije ingorane ariko akuremeta izindi. Aho rero si akanyamuneza. Akanyamuneza kuzuye kari muri Kristo Yesu. Haleluya. Wahaze canke utahaze, umutima wuzuye mpemu yera uraririmba, mwijoro ukumva uradudubiza umunezero uraririmba,
kuko akanyamuneza k'umwami Yesu Kristo kari muri wowe. Karibu twibere muri Yesu, karibu tunezererwe muri Yesu, karibu turindire umwami wacu. Haleluya. Erega Yesu azoza gutora abiwe, babandi asanzwe abana nabo. Erega umuntu aza gutwara uwiwe, uwo basanganywe. None ubuzima bwawe mwene data bumeze gute muri Yesu? Urumva Yesu muri kumwe? Urumva Yesu mubana? Urumva Yesu murabana? Kuko ndabizi abagize abafiance murabizi, naho yaba ari kure waba umufise mu mutima wawe. Ego wajyama waramujyamana mu mutima, waja hehe ukamujana mu mutima. Naho ari kure niko bimenze n'uyu mwami wacu Yesu. Naho womenga ntitumubona n'amaso, ariko tugumana nawe mu mitima yacu. Imana nishimwe. Ugasanga mu mutima wawe Yesu murambana, Yesu muri kumwe. Ariko nagomba mpumurize wewe uri kuraca mu bibazo bigukomereye, humura shikama, mwami wacu Yesu araje kujana. Haleluya. Umwami Yesu Kristo ntagitevye. Bene data, umwami Yesu Kristo ntagitevye. Ahubwo tunganya ubugingo bwawe, tunganya ibyawe, shira ku rutonde neza. Umwami Yesu araje kujana. Imana nihabwe icubahiro. Tube maso, twame tugavye, twirinde. Twirinde kuko wa mugwaninzi wewe ariko arasogeza. Intebe yiwe iri kwiregera, kandi uko yegera niko abana b'Imana natwe dusogeza umuryango wo gusohoka muri iyi si. Haleluya. Uko intebe ya Satani yegera niko natwe twegera umuryango wo gusohoka muri iyi si. Imana data ibahezagire, ibafashe, ibagirire neza. Umuntu wese agume ku Mana yakiriye. Ngo ku murongo, uriya murongo muri Zaburi 16 ku murongo wa 4, ngo amagorwa y'abakaba Uhoraho izindi mana azogwira. Ndakwifurije kudakaba Uhoraho izindi mana. Ndakwifurije kudakaba Uhoraho izindi mana. Ugumye Uhoraho, ugumane nawe, umwizere ku murango no mwijoro, nawe azoguha ibyo yagusezeraniye. Uhoraho Imana aduhana umugisha. Bene data, yarayo majambo nagomba gusangira namwe. Abayumvise mwese Imana ibahe umugisha. Amen. Uragahezagirwa mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Uragahezagirwa data wera, wowe ufise amahoro ashitse. Uragahezagirwa mwami Imana data wa twese. Haleluya. Yesu mujenama w'ukuri, ndagushimiye kubw'aya majambo, ngo ntuzokundira ku bugingo bwacu ngo buje kuzimu, kuko twakwegamitse ku mitima yacu. Nushimwe mwami Yesu Kristo. Nuko nkuko Dawidi yasenze ati Uhoraho Mana unzigame, kuko ari wowe mpungiyeko. Natwe Yesu turakubwiye ngo tuzigame muri iyi si, utuzigame muri iyi si. Yesu zigama umugeni wawe muri iyi si. Yesu zigame uwo wese akwegamitse ku mutima muri iyi si. Yesu Kristo, data, abatarakumenya n'ubiyereke, ubiyereke ko ari wowe ufise amahoro ashitse, ubiyereke ko ari wowe ufise umunezero ushitse. Urakoze Mana, abemeye kuguhindukira bose bahezagire, ubaha umugisha. Gushimiye kuvyumvise, ni mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 765 46 +46 768 00 65 46. Kandi iyi chaine turiko ni Chaine Habonayo. Imana data duhana umugisha namwe. Amen.